Iryo suku rike rirangwa muri zone Nyakabiga urisanga neza na neza muri Nyakabiga ya kabiri kwibarabara rya kane. Abanyagihugu baho bavuga ko ugeze mu mabarabara yaho wakirwa n'amazi yuzuye imyanda iva mu tuzu twa surwumwe ko mu mpangu zaho, bagasaba ko ababijejwe bogira ico bakoze. Abanyagihugu mu Nyakabiga ya kabiri barabara rya kane nukuri turateye impungenge n'amazi ava muri twarete avanze imyanda mukuru yaruzuye sese mu barabara. Tugasaba rero abajejwe intwaro yuko bohamagara oboha ikaza kuzibura ivyo binogo nk'uko bisanzwe bikora mu yandi makaritiye biba vyazivye. Tugasaba chef de zone, chef de quartier ko ivyo bintu bifata mu ntoki. Mu gihe atacokorwa rero abo banyagihugu bo muri zone Nyakabiga bavuga ko bashobora kuhandurira indwara zitandukanye kubera iyo micafu, kuko bishobora gutera indwara korera, amacinya, ugasanga harabaye indwara z'ivyaduka, indwara zitandukira biciye mw'isuku rike. Amakuru dukura mu basanzwe baba kuri iryo barabara rya kane abandanya amenyesha ko ico kibazo kizwi n'abajejwe intwaro nubwo ataco baragikorako. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka umukuru wa zone Nyakabiga kugira agire ico ashikirije kuri ico kibazo.